Shalom shalom bakunzi mwese ba Living Room Spiritual TV, turabaramukije amahoro y'Imana. Nkuko mubibona kuri uno munsi ni ibintu bidasanzwe kuko dufise umutumire aje atuzaniye agaseke kadasanzwe. Mu mwanya aradutekururira ico atuzaniye, ariko imbere yuko tumuha akanya ngo atubwire ikimugenza, turashishikariza kubibutsa kugira s'abone canke subscribe, kugira jeme canke like, comment na commentaire nico kimwe vyose, hama na partage kugira ngo ibiganiro vyacu canke ubutumwa bwiza bubashe gushikira benshi bashoboka. Kandi dushishikara dushimira wewe umaze kugira s'abone, nawe utarayigira tumira mugenzi wawe abashe kuyikora. Rero tudatevye twagira tumuhe akanya, umutumire wacu aratwibwira maze atubwire nico giseke atuzaniye. Kaze. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Living Room Spiritual TV. Ego hama nanje ngira ubuntu kuba umutumire kuyimbonesha kure, kugira ngo tugende dusangira bimwe mu byo Imana iba yarahaye umuntu canke mu ngabire umuntu aba afise. Hanyuma izina ryanje nitwa Muhoza Ribisi. Ego hanyuma uyu munsi nifuza yuko dusangira ikigwa ku kijanye na stabilité. Ku kijanye na stabilité turaza kurabira hamwe ku karorero k'ikintu kimwe kanaka dukunze kubona cyane, benshi bakunza kubona igikoresho bakunda gukoresha mu mupira w'amaguru, aho turavuga ballon, canke no mupira w'amaboko barakunda kukoresha. Turiga cyane ku kuntu ujya mupira bakoresha usanzwe umeze, ishusho ukozwemo, uburyo wifata n'ukungene bigenda, maze dushobore kurabira hamwe ikigo umuntu wese yokuramwo muri buno buzima busanzwe twamamwo. Ngerageje nko kubivuga gatoya, ballon ujya mupira bakoresha urafise ukuntu usa ahantu hose, ni kuvuga uwuteretse hasi ukongera ukawuterura cyangwa ukawutera hariya, ntiwashobora kumenya ati nari nawuterekeye ku ruhanduru canke ku ruhanduru. Ni kuvuga ahantu hose harasa, kandi uko usanzwe umeze urangana ahantu hose, nta hanini nta hatoya, nta hantu namwe ushobora gutandukanya. Ni kuvuga abantu bawukoze baragerageje uburyo bawuzuza ahantu hose. Ni kuvuga ballon ahantu hose iriyujuje, nta hantu na hamwe wovuga ngo uratoye agasembwa. Ni kuvuga iriyujuje mu buryo bwose. Dufatiye rero kuri ishusho isanzwe ifise ballon, dufatiye ku ishusho ifise, biratwigisha ukuntu umuntu agerageza kuzuza ibintu byose mu buzima, akagerageza ikintu cyose, nimba ari mu kazi kanaka, nimba ari inyifato kanaka, akagerageza ahantu hose akahuzuza. Ariko umuntu kenshi akunda kwisanga hari ahantu afise faiblesse canke ahagira intege nke, ugasanga umuntu biramubabaza cane, akavuga ati mbega ko ngerageza kuzuza ibi nkagerageza kubitunganya, mu gundi munsi nkisanga naho binanira. Ikintu cyashoboye kuzuza ibyo bintu turabona ni ballon. Uwo mupira w'amaguru washoboye kuzuza ibyo bintu, ariko ntibyawuhiriye, kuko tugiye kuraba inyifato ugira kuri iyo shusho bawuhaye, mu gihe uteretse hasi ntushobora kuguma hamwe. Ni kuvuga ushize ngaho urashobora gusanga mu mwanya kanaka wamaze kugenda, kuko ntufise aho uhagararira. Ni kuvuga navyo vyawugiriye ingaruka mbi, kuba waragerageje kugira ivyo wujuje byose vyawuteye kugira ingaruka mbi kanaka. Ingaruka mbi ya mbere ni uko uwo mupira ntushaka kuwushira ahantu gume hamwe, ntibikunda.
uca usanga mu mwanya wamaze kugenda. Ikintu kigira kabiri, raba ukungene bawukoresha mu gihe bariko barakina umupira, barawukinisha bakawuzungagiza bakawutwara hirya no hino. Nibaza ko iyo nyifato nko ku muntu ntivyo bibereye cane. Rero nashaka kugutekanisha wowe umuntu ubona kugerageza kuzuza ibintu vyose, mugabo ukama wisanga hariho ahantu bigoranira, ukama wisanga hariho ahantu bidashobora gutungana. Nutekane cyane kuba aho hantu bikugora, ntibabe bigutera umutima uhagaze, ahubwo komeza hajya ubona bimeze neza, uhakomeze. Kuko tugerageje kuraba mu gihe haba ari ikintu umuntu akeheje kanaka, by'ukuri biramubabaza. Ariko dufatiye nko kuri kuwo mupira, mu gihe bafashe bakawukuramo nk'impwemu zijya bawushiramo kugira ngo ugire irya shusho, uwuteretse ahantu by'ukuri aho wawusize niho ugusanga, ntusubira kugenda. Ni ukuvuga birawufasha muri stabilité mu gihe utagifise ya shusho yo kuba wuzuye hose. Mu gihe hari ahantu kanaka wemeye ugaheba, uwo mupira ni ukuvuga usanga wawushize ahantu hamwe wigumiraho, kandi babandi bawukinisha bagira batwara hariya no hirya no hino ntibasubira kubikora, kubera hariho ikintu uwo mupira uba wahevye. Ni ukuvuga rero nawe muntu ushobora kuba hari ahantu ubona ko hari ikintu gikehaniwe mu buzima bwawe, ukaba wumva umengo wogerageza gushiramo ingufu kugira ngo wuzuze hose. Ni ukuri tekana, ahubwo komeza hajya hari inguvu, bizotuma aho wagomba gukoresha aho ubona ko umengo vyogora canke aho umengo boshobora kugukoresha ibintu bidakenewe, ni ukuri ntabyo bazogukoresha. Ahubwo ni waba washize ingufu ku kintu cawe kimwe ubona ko ufise ko nk'ingabire canke ubona ko ugifisemo inkomezi, bizotuma buri gihe icyo kintu ugikora neza kandi ushize amanga, utajya hirya no hino, uri stable. N'Imana ntiba yabigiriye ubusa kuba hariho ibyo iba yaraguhaye ibindi ikabikwima, ntiyabikoreye ubusa, yashatse kuba stable. Naho bivuga ngo birakubabaza, hari umuntu dufise nk'akarorero nko ku bantu basanzwe basoma Bibiliya, ku bantu basanzwe barabonye inyifato za ntuzeye za Pawulo hariho ibintu byinshi yari afise vyiza, kandi ariko hariho icago yari afise. Ico cago cari kimubabaje cane, ugasanga yari imbere y'abantu hatangwe gukoroka amosozi, ariko Imana iramubwira ati ewe Pawulo, ubuntu bwawe buraguhagije. Ni ukuvuga ivyo bintu Imana yarabiretse uko nyene, irabireka kandi bibona. Byatumye Pawulo atekana amaze kumva ko ubuntu bw'Imana bumuhagije. Nawe ni waba waragerageje kuduza byinshi, ukabona hari ahantu ukehanirwa canke ukabona hari ahantu hari ikintu gikeha, utekane. Tufatiye kuri aka karorero k'umupira w'amaguru canke ballon, ni ukuri vyo kwigisha cane, bikaguha kumva utekanye, uburyo atakintu na kimwe cyo gutera ubwoba, kuba ubona ko utagifise bijya Imana yaguhaye canke bijya ushobora kuba ushoboye canke ubufise, bijya birakwiye. Ego nuko nico cigwa numva no basangiza muri kano kanya. Imana ibahezagire.